umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyene icubahiro Evaristo Ndayishimiye azokugurura icese urumuri rw'amahoro incuro 15 umwaka wa 2021 igitega ku mugwa mukuru wa politike kuwa gatatu igenekerezo ya 17 ukwezi kwa munyonyo uyu mwaka wa 2021 ku kivugo kivuga giti twese hamwe turwanye ubukene Uburundi butera imbere. Murikira Barundi rumuri rw'amahoro duhindura ingendo rumuri rw'amahoro turwanye ubunebwe tutuze ubukene twiyunge duteze imbere. Akamo rero turagatera cyane ko gushyigikirwa muri ico gikorwa cy'iteka cyo kwerekana yuko igihugu cyacu kiri mu mahoro. Turagatera indongozi mu bisata binyuranye, tukagatera abene gihugu kudushyigikira muri icyo gikorwa kuko ni igikorwa gihesha iteka igihugu cyacu, cyerekana neza nuko igihugu cyacu cyifashe, kuko hariho benshi usanga batari hafi, usanga bariko barakivuga uko kitari. Iyo rero turiko tuzungurukana urumuri mu ntara zose, mu makomine menshi y'igihugu cyacu, tuba turiko turereka bene abo bantu yuko igihugu ari nyabagendwa, igihugu kirimo amahoro. Abo turi kumwe muri kino kiganiro baraza kudusangiza ibikorwa nyamukuru bariko bararangura aho baherereye kugira ngo bikunde umwere gihugu ashikire iyindi ntambwe y'iterambere. Urumuri rw'amahoro mu Burundi rwatanguye mu 2006. Sogokuru wacu nyene cyubahiro Petero Nkurunziza niwe yagize yerekwa ryo gukoresha ikimenyetso cy'urumuri kugira ngo yerekane yuko amahoro asasagaye mu Burundi, amahoro akwiragiye ari mu Burundi ni nyabagendwa, kandi yongera afashe abarundi gusubira ku kivi neza inyuma y'imyaka atari mike bari bamaze mu ntambara. Rero muri iyo ntumbero ahanini turiko turakorera mu ma koperative, turiko turakorera mu bigwati. Nsubi inyuma gatoya muri iki gikorwa ca leta c'ukongereza ubutegetsi abene gihugu hari ibikorwa byinshi bimaze gukorwa, novuga nti kwisunga ahanini gukora ibikorwa vyisunga guteza imbere umwene gihugu hariya ku mutumba no mu ikomine, kuko niho dupimira yuko kuvyukuri Uburundi bwateye imbere, tuba tubona ingene umwene gihugu hariya yifashe. Kuva mu 2018 2019 hari imigambi myinshi yagiye ikorwa, imigambi ijanye n'inyubako rusangi, ivyo bita les infrastructures socio-économiques, amavuriro, amashuri, tukarabana mbere n'amabarabara hari amakomine, ibitarugwa, byarakozwe byinshi cyane ku buryo mbere ugiye kuraba no munsi mu makomine hari ibintu bidasanzwe. Rero turashimikira cyane kuri uwo mugambi w'ikugwaruka gwize ruja gushigikira isuka kandi bakabikora ku buryo bwa kijambere. Murikira Barundi rumuri rw'amahoro duhindura ingendo rumuri rw'amahoro. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyene icubahiro Evaristo Ndayishimiye yuguruye icese urumuri rw'amahoro incuro ya 15. Aho hari mu ntara ya Gitega, umurwa mukuru wa politike, kwigenekerezo rya 17 Nyakanga umwaka w'2021 ku civugo kivuga giti twese hamwe turwanye ubukene igihugu gitera imbere. Mu ntara ya Gitega urumuri rw'amahoro rwatangujwe n'ibikorwa bitandukanye, aho nyene icubahiro Evaristo Ndayishimiye yatanguza icese ibikorwa byo kubaka ibiro by'umukuru w'igihugu. Yugurura ikigo cyo gupima abana ku bitaro vy'Ikibuye, hakurikira kugurura ihoteli ry'umugwizatunga be n'ikigo badandarizamwo ibitoro. Ibirori vyo kugurura icese urumuri rw'amahoro incuro ya 15 vyabaye ku mugoroba kuri stade Ingoma.
gitwara none ni wabaga ikintu cyateye umugabo wawe none umugabo waje yaragitaye nta burenganzira ndagifiseko erega nacyo wewe abagore mugomba kwiganza umviriza igihe n'amasingi natari kingu mu gitabo kw'ikomine nari nsigiye umugabo nsigiye n'ivyiwe byose mbisange kugica ndagahanwa n'Imana udapfa umuntema hewe upfa umuntema jewe ndagahanwa Imana mushobora byose nyene urukundo nyene impuhwe n'ikigongwe Burundi hoye amahoro hoye uno munsi turahimbawe cyane kuko dutaramiye amahoro nagomba ndabasabe umwe wese akomera amashi Imana yacu y'Uburundi yo yarinze Uburundi sagashesheshwa rumuri Uburundi buri mu bindi bihe Uburundi bwaraciye mu ngorane zitandukanye imyaka n'imyaka mubwo Uburundi bwamaze guhindura isura Uburundi burimo ubumwe burimo umwumvikano Uburundi burimo gushyira hamwe Uburundi buri mu yindi ntambwe dusubire dukomera amashi Imana yacu y'Uburundi twasubiye guhura kugira ngo duterama ko dufise amahoro turi mu giteramo c'urumuri rugira rutangure rufata urugendo ruzunguruka igihugu cose turuhanahane ruduha amahoro ruduhe umwizero hari mu 2006 aho urumuri rwatangura dusubire inyuma gatoyi tuvyibuke mu 2003 niho intambara yahagarara Burundi ngaha mu gihugu dutangura inzira yo kumvikana ingene dusubira gusanasana igihugu cyacu ico gihe urwaruka rugiye imbere n'abanonotsi twagiye hamwe dusanga inkino ubunonozi nivyo vya mbere bigarukana amahoro dutangura inkino zo gusubiza hamwe mu mugambi twise sport pour la paix ico gihe vyaranezereye abarundi kuko inkino zahuza abenegihugu b'urwaruka bari mu mihana zigahuza abahoze mu nzego z'igisoda n'igipolisi c'igihugu zigahuza n'abari bavuye mu mihari itandukanye nabo bari bagiye kurwanira demokarasi ico gihe izo nkino zaratumye inzego z'umutekano zisubiza hamwe ndetse turashobora kubaka igisoda gishasha n'igipolisi gishasha dukomera amashi Imana yacu nituyikomera amashi kuko cyabaye igitangaza aho abarundi twahora duciranamo twicana twumvikana tukicara hamwe hanyuma tugakora imigwi inzego z'umutekano zikingira abarundi bose uwo mutima ntahandi twawukuye atari ku Mana kuko nta n'umwe yari kubishobora mu 2006 niho twaca tugira icibutso c'intahava urumuri rw'amahoro oye
bukeye bwaho urumuri rwaciye rwinjira mu ntara ya Karusi. Ruhasanga imigambi myiza y'uburimyi n'ubworozi mu makoperative muri komine Shombo. Urumuri rw'amahoro gwerekana ko igihugu cyacu kirimwe amahoro, intara zose zirimwe amahoro, zirimwo umutekano, zirimwo kandi ibikorwa by'iterambere kuko ruratumurikira amahoro no mwiterambere, hanyuma abenegihugu bakabona yuko bashigikiwe, igihugu kibashigikiye. Icegera c'umukuru w'igihugu Nyakubahwa Prosper Bazombanza yarateye iteka urwo rumuri mu kugurura ikigo kigorora abamugaye. Rumuri rw'amahoro turwanye ubunebwe, dutuze ubukene, twiyunge duteze imbere Burundi. Urumuri mu ntara ya Ngozi rwakiranywe n'igishika cinshi, mbere n'umutambukanyi wahoze arongoye Burundi Pastor Denise Bucumi Nkurunziza yari yahashitse kurwakira. Icegera c'umukuru w'igihugu yaruguruye ishure muri komine ya Ngozi. Rumuri rw'amahoro turwanye ubunebwe, dutuze ubukene, twiyunge. No muri komine Gashikanwa yaruguruye ibiro bigeretse ko rimwe vya mustanteri wa komine Gashikanwa. No munsi wa kabiri rero twatewe iteka ryo kugira ngo duce tuza gukurikirana ivyo bikorwa hano mu ntara za Karusi hamwe na Ngozi. Ico gihe rero urumuri ruba ruriko ruratembera mu bene gihugu mu ma province yose y'igihugu cacu c'u Burundi, gacaba n'akaryo ko kugira ngo twugurure ibikorwa by'iterambere biba byashoboye kurangurwa, tugura bike muri vyinshi biba byaranguwe nkuko mu musanzwe mubizi. Twokorera igihugu cyacu Burundi. Urumuri rw'amahoro rwaraye mu ntara ya Kirundo ihana urubibe n'igihugu cy'u Rwanda. Naho nyene harabaye ibikorwa by'iterambere ku biro vya komine Vumbi no ku kibuga c'umupira kiriko kirubakwa inyarunazi muri komine ya Busoni. None twashaka tubamenyesha yuko nga mu Kirundo amahoro ari yose kandi turi ku bikorwa. Aha rero mubona turi inyarunazi ku kibuga turiko turabona ko kizoba mpuzamakungu turiko turubaka, hanyuma turakenguruka cyane ibiro by'umukuru w'igihugu bimaze kuturonsa imfashanyo yo kubaka iki kibuga. Twatangujwe na Petero Nkurunziza yari tariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu mu bihumbi 2006. Ikibazo aragitoye. Twokorera igihugu cyacu Burundi. Urumuri rw'amahoro incuro 15 rwari rwagiye inama n'ubushikiranganje bujejwe ingenzi, ari naco gituma rwazindukiye kuratira ijisho ikiyaga cohoha. Bidutera isoni kugwanira ivyicaro, tugwanira ibikorwa murikira Barundi. Rumuri rw'amahoro duhindura ingendo. Umunsi rero twazindukiye ngaha ku kiyaga cohoha nka kimwe mu bibanza byinshi Uburundi bufise vyiratiro, ibibanza vyiza cyane bitatse igihugu cy'u Burundi. Aha nkuko twabivuze bukaba ari uburyo tuboneho bwo gutera kamo abarundi cyane cyane, ariko duhereye kugwaruka kugira ngo twijukire twese byo no kwita mu kerarugendo mu gihugu hagati. Urumuri rwaciye rubandanya mu buraruko bw'igihugu mu ntara ya Muyinga ihana urubibe n'igihugu ca Tanzania, aho rwamurikiye iyubakwa ry'ibiro bigerekeranye gatatu vya province Muyinga. Turwanye ubunebwe, dutuze ubukene, twiyunge duteze imbere Burundi. Mu Rugari aho ni muri komine ya Muyinga, intwara rumuri zahasanze umurimyi mworozi afise imirima y'ivyamwa byinshi bitandukanye
na pome zirimwa iburaya zarahakunze. Mu gisagara ca Muyinga hari n'ihinguriro ry'imifuko Tawakal Company rihingura imifuko yubahiriza ibidukikije. Murikira Barundi rumuri rw'amahoro duhindura ingendo rumuri rw'amahoro. Mu ntara Cankuzo intwara rumuri zaciye mu kibira ca Ruvubu. Murikira Barundi rumuri rw'amahoro duhindura ingendo. Zica zishika no mu gisagara hagati ari naho zaranguriye ibikorwa vyo kubaka ikibuga c'umupira ca kijambere Stade Buhumuza. Turashimye cyane naho mugejeje ibikorwa tubona kuko iterambere ni rimwe mu nkingi zigize irishirahamwe ry'intwara rumuri. Ico kintu turabona ko nagitawe cyane kuko turavye aho twaheruka hano naho mugejeje kuri iki gikorwa kidasanzwe cy'intara kandi n'igihugu. Nibaza yuko mwateye intambwe idasanzwe kandi intambwe kirumara. Nasabye abari hano abo twagendanye n'abasangwa bangiza amashi turakomere indongozi. Amashimeshi. Bukeye bwaho aho ni kwigenekerezo rya 20 Munyonyo urumuri rwaramurikiye paruwasi ya Muyaga ari nayo ya mbere mu Burundi yubatswe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 916. Padiri mukuru Cambara Aloise yaravuze akahise gakomeye kuri iyo paruwasi. Aha turi ni hehe? Aha turi ni muri paruwase ya Muyaga. Paruwase ya Muyaga, paruwase mvyeyi yaboneye izuba yani ma paruwase yose y'i Burundi. Iyi paruwasi yatanguye mu gihumbi kimwe n'amajana 898. Nukuvuga mu mwaka w'ibihumbi 2023 tuzoba duhimbaza imyaka 125 paruwasi itanguye kandi karema. Abamisiyonari aho bageragereje hariya za Bujumbura bikanka, za Rumonge bikanka, niho baciye binjirira muri useruko binjirira ahantu bita imisugi. None rero bashitse ngaho imisugi ikimenyetso bashizeho ubwa mbere bashinze umusaraba. Uwo musaraba niwo bita umusaraba w'imisugi. Umumisiyonari ashitse ahantu ikihutirwa ko ari ugushinga umusaraba. Nico gituma hari umusaraba w'imisugi washinzwe imisugi, hakaba umusaraba wa Muyaga hariya hejuru, hakaba umusaraba wa Mugera, hakaba umusaraba wa Buhonga, hakaba umusaraba wa Zarugari n'ahandi. None rero aho imisugi barahamaze iminsi mugabo ntiyabaye myinshi cyane, mugabo ico mwomenya niho bahimbarije Noheli ya mbere mu Burundi. Mugabo Pasika ya mbere nayo yahimbarijwe imuyaga. Nico gituma muri kahise k'Eklezia y'u Burundi bavuga yuko misugi ari Bethlehem y'Eklezia y'u Burundi, Muyaga nako ari Yerusalemu y'Eklezia y'u Burundi. Aho batanguye guhereza inkuka ya misa bavuye imisugi ni ngaho ku buruhukiro a 200 metres ku metero amajana 200. Ku metero amajana 200 niho bubatse altari ya mbere. Iyi sengero rero, iyi sengero ntituzi neza umwaka yatanguye kubakirwa ko itariki neza. Yahezagiwe itariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu mu gihumbi kimwe n'amajana 917. Yihezagirwa na Musenyeri wo classe. Ubwa mbere hari kwa amategura mugabo uko yubatswe impome ziruku nyene, amategura gusa niyo yavuye ko mu gihumbi kimwe n'amajana 978. Na jewe nari muri primaire nateruye amategura dukorera amafaranga kuko mvukaga ku birometero 2. N'inkingi ziriyo ni biti byavuye mu kibira ca Budega ku rubibe rwa Tanzania hariya muri Gisagara.
niho byavuye bikaza ku mitwe y'abantu yubatswe mu gihe cya Patiri Lepore n'umuntu muri kahise Eklezia y'u Burundi n'Uburundi ari umuntu akomeye kuko niwe yaduhaye ishure rya mbere ry'i Burundi aho muyaga yatangwe mu 1907 kuko ni nawe dukesha n'abapatiri babiri b'imvukira Patiri Patrice Ntidendereza na Emile Ngendagende barose ubusaseredoti itariki 19 z'ukwezi kwa12 mu 1925 baca baza gusoma imisa yo mu kwanguro ngaho itariki 25 z'ukwezi kwa12 mu 1925 apatiri babiri ba mbere donc tukamukesha isengero tukamukesha umuhari w'ingendanye yatanguje umuhari w'ingendanye mu Burundi nico gituma yubire y'imyaka 100 yahimbarijwe ngaha tukamukesha intamuheba z'umushaha mweranda wa Yezu niwe yazitanguje tukamukesha abamenyesha mana niwe yatanguje ico bita système de catéchiste donc n'umuntu dukesha ibintu byinshi imva yiwe iri ngaha mu isengero niho ahambwe umusaraba kandi wa misugi uri ngaha wahavuye uva hariya kubera iki abamisionari bamaze kuza umusaraba agumye hiyo hanyuma ratwikirwa n'umuriro haratera umuriro wa Nyakanga byose birasha kiretse uwo musaraba abantu baratangara bati ntiwahiye ikindi kiri ngaha ni intebe ya mbere umumisionari yicayeko intebe inganye imyaka n'isengero n'ubu niyo twicarako niyo uhereza inkuka bwizwa kubandanya yicarako niyo wajije ati musenyeri wa mbere yicaye ku ntebe yahe ucuvuga ati ngiyi ngaha doko amateka urumuri rwaciye rugana intara ya Ruyigi mu buseruko muri zone ya Rusengo ku musozi wa Gisoro intwara rumuri zaratembereye koperative ya Sangwe ifise imashine y'urusyo rw'ikizungu rusya intete z'ibigori rukanatonora umuceri mu gisagara ku murwa mukuru wa Ruyigi intwara rumuri zaharanguriye ibikorwa byo guheraheza inyubakwa izo bamwe ibiro by'intara ya Ruyigi igeretseko urabona ko tugiye hamwe twashitse ku kintu giteye igomwe kandi kiza gihesha iteka intara yacu nziza ya Ruyigi. Murikira Barundi mu ntara ya Rutana intwara rumuri zariboneye amaso mu yandi ibibanza biteye igomwe kuri ba rukerarugendo muri komine ya Musongati uhasanga amasumo yo mu ishanga apima imetero 40 ku musozi wa Karera umusozi wa Nyakazu bahasanze umusozi w'amabuye uteye igomwe kuratira ijisho muri kahise ku Burundi bivugwa yuko abadagi bahaboneye ayimbwa yaboneye ku mugezi igihe ababirigi baza mu Burundi. Iki kibanza rero tucita ikibanza c'imanga z'inyakazu canke imanga z'abadagi kubera turazita imanga z'inyakazu kubera umutumba duhagazeko ari nyakazu hama tukazita imanga z'abadagi kubera ko igihe twari dukolonijwe n'abadagi uwatwara ingabo zari i Tanzania n'izari mu gace ko mu buseruko mu Burundi yaba ngaha kwizimanga yari umudagi bamwe mu izina ry'ikirundi bamwita bigingo mbwa mu izina ry'iwabo bamwita von Bering kubera ko bo bari bafise umugambi wuko ibiyaya byose birimwa ku buryo byoroshe kuvomera bo baca bibera hejuru mu misozi igihe rero ababirigi bakolonije ibihugu bitari bike birukana abadagi barashitse mu Burundi birukana abo badagi bamaze gushikino abadagi mu guhunga kubera ko bazananye Tanzania bari bahazi cyane gusumbya ababirigi mu guhunga bifashishije iyi manga nyene muna duhagazeko bahunga bafata inzira y'i Tanzania. Igihe rero ababirigi baza mu Burundi
rero ababirigi bari bazi yuko bobo babarashe babishe bo banyikiyemwo kuri abahazi baca batera bibandaniriza i Tanzania. Bacitse Tanzania barabona ati ntivyokunda ko tugenda uko, baca binjirira muri Kenya za Ruyigi kugira bongere kugaruka. Niho rero bacitse ku ruzi Jiji haca intambara ikomeye cyane yamaze hafi imisi 2 bahanganye ababirigi n'abadagi, harimwo Woro von Bering bamwishe kumusugira kabiri. We yaza avuga ati ntegerezwa kuza kuraba ivyo nasize kwiyimanga. Ariko nsubi inyuma gatonya imbere yaho, ubwami bwa mbere mu mpera z'ikinjana ca 16 kuri ntare rushatsi cyambara ntama bwabereye kwi masife twita masife de nko massacre kuntu zenye kubigabiro bita Mirehe. Mu ntara ya Rutana naho nyene bariko bariyubakira ibiro bigerekeranye vya province Rutana. Urumuri rw'amahoro rwashitse mu ntara y'Amakamba bwije. Urumuri rw'amahoro incuro ya 15 rwari rufatanije n'ishirahamwe ry'inkino Seno rirongowe n'umufasoni Lydia Nsekera, ari naho rwategura inkino z'umupira w'amaboko n'uw'amaguru. Aho rero hari hatumiwe abashitsi biteka baturuka mu gihugu ca Tanzania hamwe na Kenya. Hey. Yizeye mu rugo. Yakobo yitwa Muzirazana tegisigaye mu rugo. Ku muhingamo ku kibuga citiriwe Nkurunziza Peace Park Complex Stadium niho habaye umupira w'amaguru wahuje imiyabaga ihurikiye mu mugambwe uri ku butegetsi CCM mu ntara ya Kigoma, aho ni mu gihugu ca Tanzania, hamwe n'umurwi intwara rumuri. Urwo rukino rwari rwatewe iteka na kizigenza wa Republika y'u Burundi nyene icubahiro Varisto Ndayishimiye. Rupe n'umukenya rurangiranwa yabaye umukenyezi wa mbere muri Afrika mu kwiruka ibirometero 25 mu gisagara ca New York. I'm really happy to see that the head of state himself, and today I'm really grateful to see him coming to celebrate this wonderful peace event together with the people of his. Ati ndanejerejwe no kubona ingene umukuru w'igihugu cy'u Burundi yicisha bugufi agashigikira inkino kanatsinda zihuza abantu zikongera zikazana amahoro mu gihugu. It means unity. Burundi yambu na mahoro flambu oye. Kuja nchini Burundi kukiwakilisha Chama cha Mapinduzi na kuiwakilisha timu ya wacheza mpira wa miguu wanaotokea mkoa wa Kigoma. Mimi nimefika Burundi, nimepata mapokezi mazuri. Warundi ni watu ambao wana upendo. Sasa hivi tuko uwanjani, timu yetu ya Tanzania na Burundi wanacheza. Naona wanacheza mpira wa amani.
na wana ushirikiano, hawachezi vibaya. Tunategemea matokeo mazuri. Tanzania tunaweza tukashinda au nchi ya Burundi ikashinda. Tutapokea matokeo kama yatakavyotokea. Kitu kingine, napenda kumshukuru rais wetu wa Tanzania, ameturuhusu kuja huku kuwawakilisha. Kwa hiyo asanteni sana Warundi kwa mapokezi mazuri. Tunategemea amani. Murakoze cyane. Abe Stephanie abagenzi banje tugende dufatishije ifoto hamwe. Bukeye bwaho intwararumuri zaciye zija mu bikorwa rusange vyo guheraheza inyubakwa igeretse ko gatandatu izoba ibiro vya province Makamba bari kumwe n'abashitsi. Jewe sindarongoye ngo mugabo kuva Burundi. Abashitsi bo muri Tanzania baraherekejwe gushika ku mupaka wa Tanzania. Urumuri ruca rubandanya muri komine ya Nyanzarake. Icegera c'umukuru w'igihugu nyakubahwa Prosper Bazombanza yarasanganiye urumuri rw'amahoro mbere arugurura icesi ibitaro vya district ya Rumonge. Ibikorwa rusange vyabandanirije kunyubakwa igerekeranye izoba ibiro bishasha vy'intara ya Rumonge. Urumuri rw'amahoro rushise mu ntara ya Bururi rwamurikiye ibikorwa vy'iterambere mu kwagura inyubako ya komisariya ya komine Matana. Ibikorwa nyamukuru vyabaye ivyo kubaka ikigo mpuzamakungu c'inkino Seno. Komite National Olympique iriko irubaka inyubakwa z'abinonora imitsi, novuga mu Gifaransa centre d'entraînement de haut niveau. Aha rero ivyo turiko turubaka stade niniya ishobora izoba yugaye kugira abanyagirwa ntibanyagirwe, hakazokinirwa ko amasiporo yose y'inguvu ajya karate, judo, taekwondo, hama tugaca dushiramwo na basketball, volleyball, handball, ajya ukiretse football. Football ifise stade yayo hirya mugabo twabanje kubanza gutambuza igikenewe cyane. Urazi ko igihugu cyose kirimo amastade menshi ya football kandi ameze neza, hari hasigaye rero yuko turondera stade yugaye.
mu ntara ya Mwaro urumuri rw'amahoro rwatewe iteka cegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka umukenguzamateka Ndadaye Denise ari kumwe n'umutambukanyi w'uwahoze ari umukuru w'igihugu umufasoni Laurence Ndadaye bakaba baragiye kuratira ijisho mu gasumo ka Mwaro. Rero aha turi ni mu gasumo ka Mwaro iwabo w'Imana. Mugari ya mamuko bavuga ko yakorotse ava mu ijuru azananye na kiranga cakorakera kungara nihajya ku mutumba muri commune Kayoko. Umwami nawe acagenda hari aye imuramvya kubigwa kumigwa y'ubwami. Rero kiranga niwe yarongora umugigo wo kubandwa kwari ukwambaza Imana kwa basogokuru kuko basogokuru bari bazi Imana mu kuyambaza naho barabandwa. Rero yama yoga anumaze agasomo ka Mwaro nico gituma bahita mu gasomo ka Mwaro iwabo w'Imana. Ibikorwa vy'iterambere vyabandanirije ku ishure shingiro ry'Inyabihanga, ishure ryize ko umuhisi Nyenicubahiro Ndadaye Melchior. Ibikorwa rusangi narabitanguye kuri iri shuri turyubaka umushinge nako tubomora ryari rishaje kugira ngo twubake irikomeye. Twarabitanguye kubera iri shuri rifise kahise keza. Twanse rero ko rigirira kuko Nyenicubahiro Melchior Ndadaye niho yize mu myaka yiwe ya mbere amashuri atangura y'intango. Rero tubonye ririko rirasaza tuti bikwiye ko rihinduka rikaba rishasha. Turaza rero gushigikira ivyo bikorwa. Nuno munsi rero twumvise ko baza kubibandanya turaheza turahashika. Biradutera akanyamuneza kuko tubona incungu ya demokrasi Melchior Ndadaye tumwibutse kandi tukamwibukana ibikorwa kuko nawe yarakunda ibikorwa. Rero tubandanije ibikorwa numva bibereye hamwe n'abanyagihugu abo babanye abo bavukana inshuti n'ababanyi bose. Ngongera ngashima ko uyarongoye iki gikorwa c'urumuri rw'amahoro yabishize ku rutonde kugira ngo dushobore guca muri no ntara. Urumuri rw'amahoro rushitse mu ntara ya Muramvya rwashikiye mu bikorwa vyo kubaka inzu y'amacuniro muri komine ya Rutegama. Ku musozi wa Burambana bahasanze umukenguzamateka Victor igira uko ishaka ariko arateza imbere igiterwa c'icayi. Imirimo iteye igomwe n'ihinguriro ry'icayi Lovimax rikwije ivyangombwa vyose. Nakarere kamera mu icayi cinshi kandi cakanovera. Twebwe rero twaje dufata ya mbere tugira tuti ko bavuze ati abagwiza tunga babishoboye. Rero naciye mfata ya mbere kubera ko nsanzwe mvuka muri intara. Kandi icayi nsanzwe ndakizi kuko catanguriye muri intara ya Muramvya. Murabizi ihinguro rya mbere ryatanguriye ngaho Iteza ni muri komine ya Bukeye. Nuvuga ko twebwe twagikuriyemo turakizi. Mu gihe rero bavuze bati leta yugura inzira kugira ngo n'abagwiza tunga bose bajemwo. Twebwe rero twaciye tubifata nkama nivyo rero turiko turateza imbere kandi biriko biragenda neza cyane. Bukeye bwaho urumuri rwagiye muri komine ya Bukeye hugururwa igisata c'abakenyezi bibungenze mu bitaro vya komine Busangana haranabaye no kuratira ijisho ihinguriro ry'icayi Iteza. Mu ntara ya Kayanza umukuru w'inama nshingamateka yarateye iteka urumuri rw'amahoro mu bikorwa vyo kwiyubakira ibiro vy'intara bigerekeranye. Harabaye no gutemberera ihinguriro Imena ihingura inzoga zitandukanye harimwo imivinyu n'izindi nzoga zikaze.
mu ntara ya Cibitoke umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu ari kumwe n'uw'intwaro yo hagati mu gihugu baruguruye icesi ibitaro vya district Bukinanyana habaye no kugurura ikigo gipima indwara mu bitaro vyo mu Cibitoke. Muri komine Buganda hariko harubakwa ibiro bigerekeranye gatatu vya komine ni intambwe ikomeye. Si ivyo gusa harabaye no gufata ku mugongo paruwase ya Kaburantwa bariko barubaka ingoro y'amanama. Urumuri rw'amahoro rushitse mu ntara ya Bubanza gwihutiye gufasha kubaka ikibuga gishasha c'umupira w'amaguru kigeze ku ntambwe ishimishije. Hakurikira kugenzura koperative Twizigirane. Mu ntara ya Bujumbura urumuri rw'amahoro rwamurikiye ibikorwa vyo kubaka ingoro y'amanama muri komine Mubimbi. Hanyuma bibandaniriza ku kibuga ca kijambere kiriko kirubakwa muri komine Sare. Urumuri rw'amahoro incuro 15 rwashitse mu gisagara ca Bujumbura bwije ari naho bwaca rusozerwa. Imbere y'uko urumuri rw'amahoro rusozerwa umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisto Ndayishimiye yararanguye ibikorwa bitandukanye. Kwifatanya n'intwara rumuri mu bikorwa vyo kwagura ibiro vy'inama nshingamateka, kugurura icese ishure shingiro iyo mu Kanyosha ya kabiri, kugurura icese ibitaro vya Tanganyika Care Polyclinic, kugendera ihinguriro Bra Manufacturing rihingura amameza, intebe, imiringoti n'amadobo bikozwe muri plastike. Urumuri rw'amahoro rwaramurikiye abarwayi b'amaso mu bitaro vyo kuri Prince Jean Charles. Harabaye no gutanga amaraso mu kigo ca CNTS cari cuguruye imiryango ku bashaka gutanga amaraso. Umukuru w'igihugu yaruguruye isoko ya Kamenge basubiyemwo inyuma yaho ihuye n'isanganya ry'umuriro. Tuteze imbere Burundi, tuteze imbere Burundi, urumuri rw'amahoro murika twireme mw'abantu. Mugoroba niho haba ibirori nyezina vyo gusozera urumuri rw'amahoro incuro ya 15. Kwizina ry'abanyagisagara ca Bujumbura no kwizina ryanje nyene nagira ndabahe ikaze nyene icubahiro umukuru w'iwacu Burundi, nongera ndabakengurukira akaryo mwahisemo kuza kugorobezana natwe hano. Kaze mu banyu, muje mu babakunda, muje tubakumbuye. Nagomba rero mwese shengero muri hano mumfashe dukura ubwatsi mu kumukomera amashi menshi ndetse n'impundu zirimo. Turahaye kandi kaze abatumire bahire mwashoboye gushika hano. Kazi iwacu mu gisagara ca Bujumbura, turabifurize kuza kuroranirwa umwanya wose muza kumara hano mu gisagara umugwa mukuru w'ubutunzi. Abangira nsabe mwese muri hano mumfashe dushimire nyene icubahiro ukungene ari mwebwe mwafashe iyambere mu guhimiriza abagwiza tunga b'abarundi harimo n'amabanki ngo baterere isoko ya Kamenge yubakwe. Nje nsaba abari hano mu ntiza amashi menshi cyane gose tumukengurukire. Twagiye turi gitigiri kingana n'145, hakaba harimo imikangara atlete 100, abo twita aba officiel 14, abanyamakuru 10,
abashoferi 10 n'abajeje umutekano 11 twese hamwe tukaba twari 145. Ibikoresho byo kubaka twagiye dutekera agakemanyi mwebwe nyene mwaturungikanye kubene gihugu ku bikorwa ariko bararangura mu gihugu hagati, kagizwe n'imifuko y'isima 10,000 n'amabati akomeye nayo nyene yangana 10,000. Tukaba rero mugo rugendo twagize ibirometero bingana n'ibihumbi 3,129, kandi tukaba twarashoboye guca mu makomine ashika 81. Ibikorwa navyo byaranguwe nk'uko abenshi mwabibonye ku rutonde rw'ibyari bitegekanijwe, bikaba byashika ibikorwa 70, kandi byose tukaba tubishogeje amahoro. Ndasubiye kubaramutsa amahoro y'Imana mwese. Burundi oye! Amahoro oye! Urumuri rw'amahoro oye! Igisagara ca Bujumbura oye! Uyu munsi dutaramiye ku civugo kivuga kiti twese hamwe turwanye ubukene, Uburundi bwacu butera imbere. Kugira ngo Uburundi bwacu butera imbere, nta wundi mushinge dufise atari ubwa mbere amahoro. Aho mubona amahoro twari twarayabuze. Mu mwaka y'imbere y'2005 abarundi bose bavuga bati nofuma mbura byose nkaronka amahoro. None amahoro twarayarose, dukomera amashi Imana yacu. Urumuri rw'amahoro. Ahari urumuri koko haboneka umuco. Urumuri rw'amahoro ruzana koko ubutumwa bw'amahoro, ruzana ubutumwa bw'urukundo, bw'ubumwe, bw'umwumvikano. Urumuri rw'amahoro ruzana akanyamuneza mu muryango. None rero kw'izina yabo dusangiye kurongora igihugu, mfise akanyamuneza ko gukenguka cyane iyi ndwi tumaze urumuri rw'amahoro ruriko rurazunguruka mu gihugu cyose, ruriko rukwiragiza ubutumwa bw'amahoro, ubutumwa bw'ubumwe, ubutumwa bw'urukundo. Nagira ubwa mbere nshimira Imana mushobora byose, kuko yarashoboje intwara rumuri barashobora kuzunguruka mu gihugu cyose, hanyuma bakaba bashitse Uburundi buri mu mahoro. Urumuri rw'amahoro rugira 15 rwaje rutuzaniye imigisha idasanzwe. Twari tumaze iminsi itari mike abenegihugu batanguye guhanga amaso ijuru, bavuga bati mbega kumenga imvura yakaze. Urumuri rw'amahoro rwatanganye n'umuhezagiro uvuye mu ijuru. Imvura yacitangura kugwa umunsi urumuri rw'amahoro rwatwa. None ruhejeje kuzunguruka intara zose z'Uburundi, rushitse ngaha ata ntara n'imwe idafise imvura uno munsi. Dukomera amashi Imana yacu. Rwatanguranye akanyamuneza kukuzana umwizero, none rushitse mu ntara ya Ihereza.
rufise akanyamuneza. None rero muri ako kanyamuneza k'amahoro tugume twibuka urumuri rw'amahoro rwaje kugira rugume ruhembera rwatsa rudomeka kagacanwa kakabera kari mu mitima iwacu akabera k'amahoro rukaza rusubira gukabura mitima yacu tugume twumva amahoro twayarose atugoye. Subire ndabibutse gatoyi muribuka yuko mu 2005 ariho twatanguye inzira y'amahoro mu Burundi. Abenshi bavuga bati mbega biracashoboka. Yemwe ndibuke twese twavuga tuti nimukundane, abandi bati biracashoboka, tuti ibidashobokeye abantu bishobokera Imana. Ico gihe twatanguye inkino z'amahoro. Izo nkino zirahuza abarundi, zirahuza urwaruka, turava muri vya vyiyumviro vy'injyane dusubira kuba abarundi b'umutima. Niho rero sogokuru wacu Petero Nkurunziza niho yacabona ko bibereye yuko ayo mahoro turose twari twarahabiye tutoyibagira yo ntibagirwa mu mitima yacu. Atatanguza urumuri rw'amahoro guhera ico gihe ku mwaka ruguma ruza ruratumurikira ruhembera rusubira kwatsa kakabera kugira kagume kameze neza mu mitima yacu. None nagira ndabasabe ko iyo mboneza yacu sogokuru wacu Petero Nkurunziza mwova hasi tukabanza tukamwibuka tumusabira no ku Mana. Murakoze cyane, Imana imwakire mu biganza byayo byiza. Kuva urumuri rw'amahoro rutanguye, uretse ko rwamurikira abarundi mu mahoro, rwaza ruzanye n'iterambere mu mihana iwacu, mu makomine iwacu, mu ntara iwacu. Urumuri rw'amahoro ruza ruzanye iterambere. Twatanguye twibakira amashure, dutangura twibakira ibitaro, amavuriro, twisanurira amabarabara yacu, turubaka aho dukorera, mu biro dukoreramwo mu ntara zitandukanye, turubaka ibibanza vy'inkino, twarubatse, turakingira ibidukikije. None nimurabe uno musi intambwe Uburundi bugezeko, tugeze ku ntambwe nziza cyane. Ndafise akanyamuneza iyo ndi muri urwo rwaruka rwacu, koko ndafise umwizero nciye muri urwo rwaruka ko Burundi ugiye kuba igihugu rurangiranwa. Sinzokwigera mpegeshanya kubivuga, ntamvo nimwe iriho yoshobora gutuma Uburundi budatera imbere. Uburundi Imana yaduhaye byose, mugabo twarabaye babaheriyake, shetani iradutera, twishinga indyane, twishinga kubonanamwo abahutu n'abatutsi n'abatwa, aho kubona ko turi abarundi, hanyuma tuja mu ndyane, bituma tudatera imbere. Nihaba uno munsi bavuga ngo Uburundi n'igihugu gikenye, icabitumye ubu twarakibonye. Ntitukarekure iciza twafashe, twaramaze kuronka amahoro. Uno munsi mu mitima yacu hatanguye kweyuka kugira ngo twiyumvire rero ingene twubaka ico gihugu cacu, ingene dutera imbere. Murikira Barundi